Iro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Mwakoze kwitaba isango nshuti namwe bakunzi b'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2019. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Bamwe mu bategetsi bo mu rwego rw'ubutungane n'ubw'iperereza mu ntara ya Kirundo baragirizwa n'abanyagihugu guhibirwanisho ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe CNDD-FDD rumaze imisi rukurikirana inyigisho za gisirikare. Muri kino kiganiro twabiteguye imiryango irenga 240 yo muri zone Nyamakarabo komine Mugina intara ya Cibitoke muri kino gihe ntigira hiki kumusaya inyuma yahitereye izabo kubera imvura y'isegenya yahitanye amazu n'imirima yabo. Mu kigabane kajugu abatumire baza guca irya nino ibiherutse gushikirizwa n'umukenguza amateka Perisira Mwidogo ahavuga ko atawunda azorongora Burundi mu mwaka wa 2020 atari Petero Nkurunziza. Mu buhinga bw'ivyuma ni Fabrice ndi mu rukundo afadikanije na MS NIYUNGEKO ariko arafata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho mu kanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu by'umutekano abategetsi bamwe bo mu ntara ya Kirundo baradomwa ko urutoke n'abanyagihugu ko bari nyuma y'inyigisho za gisirikare ziriko zihabwa ugwaruka rw'imonera kure zegamiye umugambwe CNDD-FDD mu mazone ya Kirundo Rirare na Cewe. Akarorero gatangwa n'abanyagihugu bo muri iyo ntara na kutwara iperereza ku rwego rw'intara n'umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo batwaye ibirwanisho mu ijoro ryakeye muri kimwe mu bibanza biriko biratangirwamwo iyo menyerezo nkuko twabiteguriwe na Innocent Valente Singirankabo. Abanyagihugu begereye hariko hatangirwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Kirundo bamenyesha ko mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana babonye nibitanga Olivier atwara iperereza muri yo ntara na Niyokindi Gerard umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kirundo bari kumwe n'utwara ishirahamwe ry'abakimyozi mu ntara batwaye ibigwanisho ku mutumba wa Gaharata muri zone Kirundo Rirare ariko hatangirwa imyimenyerezo ya gisirikare kumbonera kure. Ibyo mu masaha yo kumugoroba niho utwara igendereza ngaha muri ntara ya Kirundo n'ibitanga Olivier hamwe n'umuprokirere Niyokindi Gerard n'usanzwe atwara abakoferi bashika ku mutumba wa Gaharata hasanzwe habera irya myimenyerezo bakaba bagiye aha mu Gaharata hagati ya 12:30 na saa moya niho bajayo imbonera kure bariko bitegurira urugamba bakaba bagiye babashiriye inkoho zishika kuri 16 kubera imvo y'abandi bantu baza kwinjiramwo uno musi hamwe abandi bongeyemo. Nkuko bibandanya bishikirizwa nabo banyagihugu ibifungurwa izo mbonera kure zijya biva kuri komine Kirundo bigatwagwa n'imodoka ya Lycée Kirundo. Ibijanye no gufungura bafungura umuceri uri muri permanence provinciale bigatwagwa n'imodoka yo kuri Lycée Kirundo bakaca rero bajya n'ibiharage babyatanzwe n'abene gihugu yamaze imisi birunze ku komine baca bateka zongeze bari za sasi kuko mu ijoro barataha iwabo. Twamuhamagaye Jeannette Kangoro musitanteri wa komine Kirundo kugira agira ico ashikiriza aca twishura ko ayo makuru atayo yarazi ariko ko agiye kubitohoza akazotwishura hanyuma. Innocent Valente Singirankabo tumukengurukire mu bijanye n'umutekano nyene muri yindwi twaraye dusozeye abantu batatu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu. Muri abo bishwe babiri batowe ari biziga ubundi umwe yicwa atewe grenade nkuko tubibaza Emmanuel Ndayishimiye. Muri abo bishwe harimo uwitwa Mamadou Sariyuba Batazira Jean Michopo w'imyaka 72 yamuka mu gihugu ca Guinea. Uwo munyamahanga yatowe ari kiziga mu muferege uri kwibarabara rya kabiri muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu heze. Ababonye kiziga bavuga ko yakubiswe ikintu mu mutwe n'abantu batigeze bamenyekana. Kuri uwo musi nyene hari umunyagihugu yishwe atewe grenade n'abantu batamenyekanye kurugiwe ku mutumba Mujigo muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge. Abantu babiri barafashwe n'igipolisi
polisi kuvoza amatohoza. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya nuwo mu ntara ya Mwaro yitwa Deo Ndaruzaniye yatowe ari ikiziga ku nkengera y'uruzi Ruvyironza ku mutumba Ngoro muri komine Ndava kuwa gatatu heze. Amakuru ava muri komine Ndava avuga ko Deo Ndaruzaniye yoba yishwa kubiswa mahiri ariko ababikoze bakaba batamenyekanye. Emmanuel ndayishimiye mu bijanye n'agateka kazi na muntu kuri uyu wa kabiri Uburundi buzokwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe agateka kazi na muntu. Umushikiranganje w'agateka kazi na muntu Martino Nivyabandi avuga ko Burundi buzohimbaza uyo munsi mu gihe mu gihugu cyose harangwa amahoro n'umutekano. Dukurikire Martino Nivyabandi n'umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu. Igenekerezo rya 10 Kigarama uno mwaka w'2019 Uburundi buzifatikanya n'amakungu mu kwibuka imyaka 71 ihaciye hemejwe itangazo mpuzamakungu ryahariwe agateka kazi na muntu. Ni akaryo rero ko gusubira kuzirikana neza ibyo ibihugu biba byariyemeje mu gutsimbataza no mu gukingira agateka kazi na muntu. Iryo tangazo ryemejwe ku kigerekerezo rya 10 Kigarama mu mwaka w'1948 n'ingingo y'inama nkuru ya ONU y'amajana 217 mu gice caryo gatatu A. Niwo mushinge w'agateka kazi na muntu umwidegemvyo ubutungane n'amahoro kw'isi. Uwo munsi ukaba uhuriranye n'isozegwa ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Martino Nivyabandi n'umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu. Burundi rero buzohimbaza uyu munsi ku munsi wa gatanu genekerezo ya 13 Kigarama muri komine Mugamba intara ya Bururi ku civugo kivuga kiti nduguruye twamugina kwaruka haguruka muharanira agateka kazi na muntu mubicishije mu bikorwa vy'iterambere. Mujanye n'ibidukikije naho kuri uyu wa mbere niho haba umugigwa wo gusezera ubwa nyuma abantu bahitanywe na ryasanganya ryategwa n'imvura kuwa 4 Kigarama muri zone Nyamakarabo komine Mugina intara ya Cibitoke. Ibiziga byabo bantu bimwe biri mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu ntara ya Cibitoke, mu buruhukiro bw'ibitaro byo ku Mpanda hamwe no mu buruhukiro bw'ibitaro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru zivaho mu ntara ya Cibitoke zikavuga ko bitegekanijwe ko abo bantu bazoshinguranwa iteka ku munsi wa 4 w'inondwi. Tukiraho nyene mu bivugwa mu byo mu bidukikije muri kino gihe imiryango irenga amajana 240 yo muri zone Nyamakarabo aho nyene muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu kangaratete. Iyo miryango yarataye izabo bamwe basembereye mu mihana no ku mitumba itakozwe ko n'ivyago abandi nabo mu rusengero. Trezor niyo ngabo mu idonido gino nkuru. Inyuma y'isenyuka ry'imisozi ryabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa 4 w'indwi heze ku mutumba Nyampundu wo muri zone Nyamakarabo komine Mugina mu ntara ya Cibitoke imiryango igera ku gihumbi n'amajana 987 niyo yashikiwe n'ivyo vyago. Amakuru dukura muri komine Mugina avuga ko irenga amajana 240 muri yo yataye izabo ihungira mu mihana itashikiriwe n'ivyo vyago, iyindi nayo isemberera ku isengero rya Gatolika y'Inyamagashwa. Ivyo bitigira biremezwa kandi n'ishami rya ONU rijejwe kugarukira abashikiwe n'ivyago ku isi OCHA mu cegeranyo yasohoye kuri uyu w'Imana uheze. Amakuru dukura muri ako gace nyene amenyesha ko abo banyagihugu batagira icepfo ca ruguru aho bahungiye kuko batagira ico bafungura bitewe nuko ivyo bari bimbuye n'ibitungwa vyabo vyahatikiriye. Iyindi ntambamye nayo nuko abo banyagihugu batagira amazi kuko amabombo rusangi ndetse n'amavuriro nayo nyene yahitanywe n'iryo senyuka ry'imisozi ayatashikiriwe nayo akabahurirwa ko n'abantu benshi. Abo banyagihugu bamenyesha kandi ko abanyeshuri batakija ku masomero kuko ibikoresho vyaho vyononekaye kandi n'amabarabara yazibiwe n'ibihomoke vy'imisozi bakabura aho baca. Eka mbere abo banyagihugu bavuga ko batagira ico kwifuka muri kino gihe c'imvura y'urutavanako. Kuri uyu w'Imana umugwi udasanzwe urongowe n'intumwa zo mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu imibano no kunganisha ibitsina waraserutse ku miryango yashikiwe n'ivyo vyago ariko abanyagihugu bakavuga ko iyo mfashanyo igizwe n'ibiro 15 ku muryango umwe idahagije. Inkuru ziva mu Cibitoke zivuga ko abajejwe intwaro basavye imiryango yasigaye mu mihana yabo kuhava kugutinya ko isanganya nk'iryo yosubira kuba ariko ikaba yaranse kwimuka kubera ko itabona aho iri buje. Tubibutse ko iryo sanganya ryahitanye abantu bagera kuri 26 abagera ku 10 barahakomerekera abandi 10 nabo babugwa irengero. Ubu abo babuzwe irengero bakaba basa n'abaheberanye kuko nibikorwa vyo kurondera abahitanywe n'ivyo vyago vyahagaze.
Trésor niyo ngabo tumukengurukire tumira mate dushishikare n'ibivugwa mu by'intwari bereye. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri www.rpa.be. Leta y'u Burundi ngo yaragize umwitwarariko umugambi wo gutuza igiturire mu gihugu n'amabi agikomokako vyashikirijwe n'umushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwari bereye. Jeanne d'Arc Kagayo akaba yabivuze kuri uyu munsi wa mbere aho amakungu yahimbaje umunsi wahariwe kugwanya ibiturire. Tumukurikire. Ku mwitwarariko wa leta y'u Burundi mu gukinga igiturire no kugwanya amabi yose agikomokako, nashaka kugaruka ku bikorwa bimwe bimwe leta y'u Burundi imaze kurangura. Nkuko rero basokuru bayamaze bati uza gukira indwara arayirata, nushaka kugwanya bimwe bikomeye igiturire abanza gutohoza ingene kiribwa. Rero muri iyo nzira yo gutohoza leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu vyifashe. Inyishu zatanzwe n'abo bahinga nizo zafatiwe ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero, imigambi n'imigabo irashe vyofatwa mu gutsimbataza intwari bereye no kugwanya igiturire n'amabi yose agikomokako. Kugira ivyo vyose leta y'u Burundi ibishikeko yabanje kuja inama n'ingingo n'inzego zose z'igihugu, abaserukira abandi mu nzego zo hasi mu makomine, tutibagiye abaserukira abikorera utwabo n'ayandi mashirahamwe ategamiye leta. Kuja inama n'ingingo n'izo nzego n'amashirahamwe mpejeje kudondagura vyarafashije cane kugira abantu benshi bumve ingaruka mbi ziterwa n'igiturire. Ubu rero abarundi benshi baratahuye, baramenye neza ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi. Jeanne d'Arc Kagayo n'umushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwari bereye. Naho rero leta y'u Burundi yitera amashurwe igihugu c'u Burundi ngo giharurwa mu bihugu 10 vya mbere kw'isi mu kugigiturire. Ivyo bikaba vyemezwa n'ishira hamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta Oricome. Aha ishira hamwe Oricome rimenyesha ko abategetsi bofashi ya mbere mu kugwanya ico giturire uhereye ku mukuru w'igihugu ari nabo bafatanya abone ya mbere mu kukirya atacamira. Kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. Ubwa mbere iyo leta igomba ko kugwanya igiturire biba vyo bari kubanza gutegeka abantu bose binjiye mu mabanga ya leta be n'abayasohotsemo bakerekana mu vy'ukuri ubutunzi binjiranye n'ubutunzi basohokanye. Ivyo kubera izo nguvu z'ababandi byarabananiye. Ikigira kabiri cyagomba kuba cyakozwe nuko amasoko ya leta nkuko musanzwe muyazi agera hafi ku bice 70% by'amamiliyaridi arenga igihumbi n'amajana 5 akoreshwa ku mwaka. Ivyo bice 70 byose bije mu masoko ya leta. Ayo masoko ya leta byarananiranye kugeza nino saha kwashobora gutangwa biciye mu muco. Ikigira gatatu cyagomba kuba cyarakozwe mu gihagwa n'icyo giturire nuko kimwe twita branchement, nukuvuga kunyegeza ubutunzi biciye kuguruza amasosiyete cyangwa ibindi. Ivyo mu Burundi byarananiranye yuko bishobora kugwanywa icyaha citwa branchement d'argent sale. Novuga byinshi cyane vyase ko leta ishiraho ya sentare icira imanza aba suku bacu bo hejuru. Aha ndabibutse ko uno munsi umukuru w'igihugu ivyegera vyo bibiri, umukuru w'inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'ivyegera vyiwe mbere n'umuhuza, abo bantu no munsi naho bokumvikana tudandaza igihugu bokidandaza nta teko na rimwe rihari mu Burundi rishobora kubacira, kuko isentare bacira urubanza yitwa la Haute Cour de Justice. Iyo nayo leta yaranse kuyishiraho.
Nayo mu gihe himirije amatora mu Burundi, Gabriel Rufyiri asaba abazokwitoza ko bobanza kwerekana imigambi n'imigabo bazanye mu kugwanya igiturire, agatera kamo abanyagihugu kwiyamiriza abo bose babaka igiturire mbere bakanabashengeza. Dusubire tumwumvirize. Ibintu vyokorwa ubwa mbere nuko aba bantu bariko barondera kuza kwitoza mu matora y'umwaka w'2020 bokora ibishoboka vyose kugira ngo berekane mu buryo bugaragara kandi buboneka ingene bazogwanya akakaranda akakaziri iki kiza cyo kugwanya igiturire. Ikigira kabiri twebwe tubona nuko amakungu kubera yashizeho mekanizme ubuhinga bwo gusuzuma ko igiturire kiri kiragwa nuko mu nama buca ikorerwa Abu Dhabi inama igira 8 y'ibihugu bishikijana 180 vyasinye aya masezerano, tukifuza ko boshiraho ivyo twita resolution zo kwerekana ingene abantu badashiko bashira mu ngira ya mategeko bohanwa. Ikigira gatatu twibaza yuko cokorwa nuko abarundi bonyene bagirwa ko ingaruka mbi nyinshi cyane n'ibi biturire bo menya ko igiturire arakaranda ari kansere ari kiza ku gihugu, banke gutanga igiturire kandi bankire n'abasuku bacu bigira nk'intama mbwa mu vy'ukuri aramabingira yambaye amakaruvati yambaye amakoti atwinyegezamwo kugira gusa ngo adusahura utwacu n'ivyacu. Yari Gabriel Rufyiri umukuru w'ishirahamwe Oricome akaba yaganiriye na mugenzi wacu Hermes Ntibandetse. Tukiri ngaho nyene mu bijanye n'intwari bereye dusimbire mu bumanuko bw'igihugu, haraheze indwi ibikorwa vyo muri komine Gitanga y'intara ya Rutana vyarahagaze kubera ifungwa rya musitanteri w'iyo komine. Abanyagihugu bo muri iyo komine bagasaba abajejwe intwaro kubaronderera uwo barabafasha kugira ibikorwa vyo mu komine bisubire kubandanya. Mari Angela Koze niwe yaduteguriye iyi nkuru. Inandaro ya byose nkuko tubimenyeshwa n'abanyagihugu bo muri komine Gitanga, musitanteri w'iyo komine yafashwe azira ikawa yigeze gufatirwa muri komine Rutovu kwigenekerezo rya 30 Munyonyo, niho Nduwabike Aroni batazira cuma yapfungwa nkuko uyu munyagihugu abivuga. Yafashwe kw'idosiye bavuga y'agahawa ikoba karigeze gufatwa gafatirwa muri komine Rutovu, hanyuma ako gahawa kamarahi mu nyuma karagenda ija mu manza. Aroni Nduwabike musitanteri wa komine Gitanga baca bamucira miliyoni 11 n'umunyororo w'imyaka 5. Ubu rero byari bimaze igihe kirekire kugira ngo byarahebwe, ariko amufashe ku munsi wa 6 w'indwi iheze. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abanyagihugu bo muri iyo komine bamaze indwi irenga batonda ku ikomine kurondera ivyangombwa ntihagire uwo bahasanga abafasha kuronka ivyo baje barondera. Komine Gitanga turabaje cyane n'ukuntu tumaze iminsi turondera impapuro muri komine tuzibura kubera ifungwa rya musitanteri wacu. Turi turondera amadosi turabura aho dusinyisha kugira ngo dushobore kudehoza mu kazi. Biratugoye rero, baba abarondera akarangamuntu byaba impapuro zose abazirondera ntibaronke, baraza tukirirwa twicayeho. RPA twarondeye Banyenza ko Anselme umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Gitanga, tumaze kumwidondora yatubwiye ko twomusanga mu biro canke tukamurangira aho dukorera akahadusanga. Turondeye Minani Fideli buramatari w'intara ya Rutana yatwishuye ko atamakuru aha iradio idakorera ku butaka bw'u Burundi. Mari Angela Koze tumukengurukire. Muri ico gisata nyene c'intwari bereye mu ntara ya Cibitoke havugwa abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodoka zo mu bwoko bwa Probox bahagaritse imirimo yabo kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Intandaro ni ingingo yafashwe n'igipolisi cyo muri iyo ntara yo kubabuza gupakira imizigo nkuko twabiteguriwe na Hervé Yuhire. Kw'igihe cy'isaha 12 z'agatondo niho abunguruza abantu n'ibintu mu ntara Cibitoke bahagarika imirimo yabo. Abo bose bahuriye aho basanzwe barangurira imirimo yabo. Intandaro yo yegeregere n'ingingo yafashwe n'igipolisi ikorera mu barabara ibabuza gupakira imizigo mu modoka bakoresha nkuko bivugwa n'umwe mu basanzwe bagendesha izo modoka zo mu bwoko bwa Probox. Iyo greve
yatanguye mu gatondo hafi n'isaha 12 haba abashoferi bategeza kujya gukora akazi ka misi yose. Greve yavuye ibintu ahuriza n'abapolisi bo mw'ibarabara kubera yuko hariho ukuntu badutegetse gupakira muri bagdade indani mugabo tugire mu visharijema abantu turabakwiza twebwe batatu inyuma imbere kuko niko badutegetse hama tugaca ducira ko n'utugo tuzigo inyuma tutagira mu visharijema hanyuma tugafuka n'isake kugira ngo utwo tuzigo ntidukore dutumuka kubakiriya. Utwo tuzigo rero niko twaronkera rasiho intandaro yose yabaye. Kugeza inyuma y'umutaga n'akazi kari bwakorwe kandi abarongoye abandi muri abasanzwe bunguruza abantu bahavuye baje kugirana inama n'urongoye polisi muri yo ntara ya Cibitoke. Ukuntu bitegereza kugenda turacahagaze kugira ngo turindire ikivamo n'icyo batubwira. Nta kintu na kimwe baravuga, turarindiriye twumve kuko twese turahagaze. Abaturongoye bari kumwe n'abategetsi bariko baraganira kuvuga abashefu ba parking bose baciye bagenda kubana n'abategetsi kugira ngo bababwire ikintu cyabaye. Urumva rero ubu bari mu nama na komisera twari ntara mu bisanzwe bamwe niba ariko barigesasa barahagaze imizigo imwe twatunda gupakira ubiri muri parking. Muri kino gihe abo bunguruza abantu basaba abarongoye igipolisi mu ntara kubareka bakora akazi kabo neza hamiyo ngingo yo kudatwara imizigo ikavanwaho. Twibutse ko muri yo ntara nyene haraciye ukwezi abatwara amamoto bahagaritse akazi. Intandaro n'uko igipolisi caza kubafata kandi bakwije ivyangombwa. Hervé Niyuhire mu mafaranga ikibuga c'indege ca Bujumbura kigiye guhomba yababo muri yaridi harimo yazohabwa abaje gusubirira abakozi bahahora n'ayandi azorihirwa abo bakozi nyene gusubirizwa mu nyigisho bazoja gukurikirana hanze y'igihugu. Ivyo vyose abarongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura babitegetswe n'abajejwe kugenzura ibibuga vy'indege inyuma yaho basangiye ico kibuga c'indege kidatunganijwe neza. Waritere kwizera niwe yaduteguriye ino. Ayo mafaranga ikibuga c'indege ca Bujumbura kigiye guhomba hanini ari mu mici ibiri. Umuce wa mbere w'ayo mafaranga ugizwe n'ayazorihirwa abakozi bari basanzwe bakora mu gisata kijejwe gukinga impanuka z'imiriro aho ku kibuga c'indege ca Bujumbura batari babifitiye inyigisho. Ubugenduzi bw'ibibuga vy'indege bukaba bwategetse ko hategerezwa kurungikwa abashika 30 ariko ko vuba na bwangu hakwiye kuba hararungikwa abagera kuri 12. Nk'uko isoko ryacu ku kibuga c'indege ca Bujumbura ribimenyesha, itike ry'umwe wese kuva Bujumbura gushika Idwara mu gihugu ca Cameroon ahazobera izo nyigisho ikaba ingana n'umuriyoni n'ibihumbi 796 n'amajana 890 ku bantu 12 bazorungikwa gukurikirana izo nyigisho. Ayo mahera yababa hafi miliyoni 25 z'amafaranga y'amarundi. Nayo kubijanye no kugahembo kabo bamaze gushika hazobera izo nyigisho umwe wese akaba yandikiwe $50 ku munsi hagiyemwo n'uburaro bwabo n'imfungurwa. Umwe wese muri abo bakozi azokoresha $300. Nukuvuga bose hamwe uko ari 12 bazokoresha amafaranga ngana 1,800 y'amadolari. Iruhande y'ivyo hari n'ibitabo vy'inzira abo bakozi bazokoresha mu kuja muri izo nyigisho aho igitabo cy'umwe kizotwara amafaranga 135 vy'amarundi hakiyongerako na assurance y'ibihumbi 50 ku mukozi umwe wese nk'uko isoko ryacu ku kibuga c'indege ribandanya ribimenyesha. Muri rusangi rero ayo mafaranga yose hamwe akabangana n'ibihumbi 131 n'amajana 4 mu mafaranga y'amadolari. Nukuvuga miliyoni 51 n'ibihumbi 400 n'amajana 690 mu marundi hadashizwemwo ayazohembwa abacangiro bazosubirira abo bazoja gukurikirana izo nyigisho. Ivyo byose bikaba vyategetswe abarongozi b'ikibuga c'indege ca Bujumbura kugira nticugagwe inyuma yaho abagenduzi b'ibibuga vy'indege basangiye itunganywa ry'ico kibuga ridakwije amategeko. N'ubu twasubiye kurondera kuri telefone Emmanuel Habimana batazira muzinga umuyobozi w'ikibuga c'indege ca Bujumbura turamukena. Waritere kwizera nabo nyene tumukengurukire. Amashira hamwe ya leta rero ngo yarakwiye kwama asuzumwa uko akora n'ibigo bibijejwe. Ivyo bivugwa na Faustino Ndikumana umuhinga yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi. Ni nyuma yaho abakozi bishira hamwe Otrako bashiriya habona itunganywa ribi ry'iryo shira hamwe itunganywa bagiriza umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe kandi ngo rishobora gutuma ritembagara. Faustino Ndikumana umuhinga yigenga mu gisata c'ubutunzi. Bwa mbere hoho ishirahamwe Otrako ni ishirahamwe rihambaye cyane ko ritanga ico twita service ihambaye gutwara abantu n'ibintu bikomeye mu butunzi bw'igihugu ndetse no bita croissance mu kwiyongera ku mwimbo. Otrako ari ishirahamwe rya leta riba ari ishirahamwe rya gukorera
mu masecteur no kuvuga ahantu usanga aba privé badashobora ko barakorera kubera imvo izina ziriya mugabo ugasanga aho hantu harakenewe gukorerwa service zimwe zimwe n'ubwo nico bitari entreprise stratégique mu bisata bimwe zakamaro yoshira hamwe rero ririnze rigabanya amalinye no kuvuga yuko ico bitari charge vya bindi bituma bikora izo service biba bifite ingorane ari ingene imishahari bihemba ari ibyo byuma vya amortissement ari ingene bavyifashe ingene bikora urumva igihe bitangiye birabungabungwa neza vyisubiriza bigira iki haragira igihe usanga rero ico utegeza kudandaza ku isoko uri nkishira hamwe kitangura kugabanuka aho rero ndumva yuko impungenge ziba zibonetse ikindi nuko abantu bariko bararonka ubuzi mbere batabishoboye ari benshi bikazana charge niniya ugasanga amahera mikuzi bahemba akaba menshi umurengera ugasanga amasoko nyene ariko aratangwa ugasanga ari ubusuma buhabereye biganje gukora neza imodoka tuvuge zapfuye amapesi d'orochange nyene akugwa ingene komandi y'ukugira amasoko y'ukuyazana ugasanga ni ngorane muri ico gihe rero bikoranye ko biratende bigatuma usanga ishira hamwe idashoboye gukora neza ibyo rikora ivyo ngo bashaka kwa batse barasifashanyo hanze sinzi mbwa uruva kenshi hari usanga ni n'uwo muntu iyo yaba yapani ije ibaza gusaba par exemple ati tubaye turabingirisha hamwe igifashe kenshi rero abantu basanze ati hari ibintu badashaka ko bimenyekana acavuga ati yo fashanyo nibirabangiriye icyo baje nuko ayo mashira hamwe ya leta mu bisangwe hariho ibigo bitegeza kuyakontrola nkaziya za insurance generale de l'etat ubugenzuzi kuri bwa leta ronka cour de compte ntare janye n'amatungo ya leta ariko ntibikogwa. Faustino Ndikumana umuhinga yigenga akorera mu gisata cy'ubutunzi yaganiriye na Eroge Divin Remesha tumira mate mu kanya inkuru ivugwa mu vy'imibano. Humura Burundi. Imyidogo ni myinshi mu badandaza bo muri quartier Sanzu ya commune n'intara ya Ruyigi yisaha 3 z'ijoro zigeze abadandaza b'amabutike basanze atarugara cyo kimwe n'ubunywero hambavu yo gucibwa amande y'umurengera ngo barakubitwa bagashaya n'ugwaruka rw'imbonera kure Clovis niyo nzima. Aho muri quartier Sanzu ngwe hagize isaha 3 ugaruka rw'imbonera kure ruvanze mu abapolisi rushwara mu badandaza mu mabutike bakabugaza ku nguvu nkuko umudandaza vyigana. Abantu bo muri quartier Sanzu hageze isaha 3 harugaragara abapolisi benshi mbonera kure nta muntu agira icyasuma bakiyugara ku nguvu bari bakagugara ku nguvu kandi mu bigaragara ntabwo twamenyeshejwe ko ari kuvese ntituzikora umutekano ntituzi ko ari bya bibazo by'amabi ya morano mezi byo gufata abantu babahora ibyabaye mu bihe biheze ntituzi na kimwe. Ufashwa cuguruye ugaruka rw'imanira kurera mukubita rukanamusahura ibintu nk'uko uyu mucuruzi abandanya vyigana. Bafashe yuguruye bamuraza mu gasho yakubiswe awo trafisi barakimwaka imbonera kugira kuti n'ibiti zikarandika ko utasumye akantu hakiri kare ntibikunda abantu bashobora guhohoterwa bazira ubusa y'amataxe nayaguma ari menshi kandi umuntu atarose n'akanya ko gukora ngo ayarondere. Abo bacuruzi bamenyesha ko iyo ngingo yo kugara isaha 3 yaraba abanyabubare bagatangazwa nuko nabo bashikiriwe ataco bigeze bababwira. Kuri ivyo twarondeye citegeze Theodone mustanteri wa commune Ruyigi turamukena. Clovis niyo nzima ubu ni wa mwanya rero w'igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane kajugujugu mu gihe Petero nkuru nziza yarahiye akarengwa ko atazokwitoza mu kiringo kigira kane mu mwaka wa 2020 abayoboke biwe bo bavuga ko ari we yatoranijwe n'Imana kurongora Burundi ubuzima bwiwe bwose. Abatumire ba kajugujugu uno munsi bacirya nino ibiheruka gushikirizwa no mukenguza amateka Persile Mwidogo avuga ko yahishuriwe n'Imana ko atawunda azorongora Burundi atari Petero nkuru nziza. Umudereva wa kajugujugu ni Janvier Ninahazwe. Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu.
Ndabaramukije nshuti namwe banywanyi ba kajugujugu. Uno munsi twashimye kugaruka kwihishurirwa ry'umukenguza amateka Persile Myidogo yuko atawundi numwe ashoboye kurongora Uburundi atari Petero Nkurunziza. Abatari bake rero baribaza ko vyoba ari ivy'ukuri ko Persile Myidogo avugana n'Imana kandi ko ariyo yabimuhishuriye. Abatumire bacu baba abanyepolitike abataho begamiye mu vya politike canke abihebeye Imana bakaba baca ijya nino ivyo Persile Myidogo avuga ko yaganiriye n'Imana. Mukanya reka tuduge kwijambo. Kajugujugu ikaba iremeshejwe na Janvier Ninina Hazwe. Ndamanitse kuboko Imana hata wundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza siwe mukuru w'igihugu wenyene yotwara Uburundi abandi bariho bazodufasha bakadusumba ariyo nifuza. Ega Nkurunziza nta jambo agira. Nibaza ko yabesheye Imana. Mugenzi jewe ndavyemeza ntashidikanya yuko uwo mupfasoni atatumwe n'Imana. Ndasubiriye kubaha ikaze muti mbega none ivyo umukenguza amateka Persile Myidogo yavuganye n'Imana vyoba ari biki. Hari kuwa gatanu igenekerezo rya gatandatu Kigarama mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Reka Onezime dushimagize abitwibutse. Petero Nkurunziza yabigize akamenyero mu gutegura imitima y'abarundi n'amakungu kubijanye no kwitoza kwiwe. Nk'akanyoni k'imburi Persile Myidogo aratura agashira habona ivyifuzo vya Petero Nkurunziza. Kubihweza ibintu n'ibindi umunwa ni Persile Myidogo mugabo ijambo ni Petero Nkurunziza. Mu nkinamico ishingiye ku butumwa bwiza Persile Myidogo aremanga ko yamye ari intumwa ya Petero Nkurunziza. Nkuko vyagenze mu mwaka wa 2015 Persile Myidogo yarashikirije imbere y'inama y'abashinga amateka bo mu bihugu vy'ibiyaga binini katawunda azokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza. Akagira yabonye kari keza kugira ngo ategura amakungu mu kwakira ubwo butumwa. Musi rero Imana yatoye kwicabona mu bivuge nabajya abayitranje bari ngaha baze babishingira intahe yuko atawundi ndamanitse kuboko n'iyi drapo n'iri jambo ry'Imana hata wundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza. Imana yamwise Dawidi muri ico gitabo nyene miziri kumabwira n'umuntu ariwe ngo azofatanya Burundi n'abarundi, niwe azofatanya abarundi batatanye, niwe azobatahukana akoreshejwe n'Imana. Narabivuze kenshi banyita umusazi je sinsara nahamagawe n'Imana ku vy'Uburundi. Persile Myidogo arongera akamenyesha k'ingoma ya Nkurunziza yayikomorewe kuva kiri kugwana mu ishamba. Akaje kukebura aho bari kumwe ku rugamba kugira ngo bacutse umutima kuri wo wese yifuza kumusubirira. Kandi ntimutoranije yamutoranije ngo akiri inyuma y'intama. Petero Nkurunziza we yoba avuga iki kuri ivyo abayoboke biwe bariko bavugishwa n'Imana. Reka tubibaze neza gakiza co muturukira. Naho yoba ari generale nde aze haga jewe nari nahamagariye ahubwo ngo nje mpamagara imbere y'abashinga amateka batowe bagende babwira abene gihugu imitima yabo iri kwirasha yifuza uyu mukuru w'igihugu nta wundi. Persile Myidogo n'umukenguza amateka akaba afitaniye ubucuti na Petero Nkurunziza ari naco gituma Petero Nkurunziza yimworohera ucisha ivyumviro vyiwe mu majambo y'uwo mukenyezi. Kubwa Leonce Ngendakumana yashikirijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo aze yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2020 ngo Persile Myidogo yashikirije akari ku mutima. Nibaza ko yabesheye Imana. Nibaza ko Imana itabimubwiye kubera iki? Kubera ko umukuru w'igihugu nawe nyene yaravuze ati naho abantu bo kinda bahagaze bicaye bajyanye bubita bagaramye ko iyo ngingo yafashe kudasubira kwitoza muri bintu muri kibanza c'umukuru w'igihugu ari ngingo ntabanduka kuko ari amasezerano nawe yagiranye n'Imana. None iyo Mana yagiranye amasezerano nuwo vyerekeye yonge kigirana amasezerano n'uyu mupasoni. Rero ntanemera
ivyo byavuzwe n'umukuru w'igihugu ngaca mpakana ivyo byavuzwe n'umupasoni ko kurumva iyo mana ntibyoshoboka ko yemerera ibyo bintu bibiri iki kintu kimwe yemera abantu babiri ibintu bidasika byemerera abantu babiri mu bisanzwe rero nibaza ko we abyipfuza n'icivuzo ciwe avuga ati kumbure nka uyu mukuru w'igihugu aharagumyeho jewe nzoguma nza ndaronka ibi kora amatekinoloji bitari bitege kandi ibi bintu rero nje mbone nk'akaje kugira mpanura abantu bose babavuga butumwa haravuga abatumwa benshi bakunda kuvuga ngo babonekewe ngo ibi n'ibi kandi ugasanga bareke kuvanga ibya politike n'ibyo byo kuvuga ubutumwa bw'Imana kuko bazohava batuma abantu bibaza ko atarabavuga butumwa ari abanyapolitike bihinduye. Mbega hamwe nkuru nziza ivyo turiko turibaza canke abandi bibaza vyoba ari byo yogaruka kwitoza muriteguriye guhiganwa nawe? Nibaza ko ntibanshikirije ntibanshikirije ngo nizoze guhiganwa hariho iwumvuga ngo twohiganwa twogira gute ariko ico niba jewe nemera nico yemereye abarundi kandi avuga ko giturutse ku Mana. Icya kabiri nuko amabwirizwa y'Uburundi atarimurekurira n'ubundi kuva mu mwaka wa 2015 arabona ko yabikoze bigatera ingorane gusumba kandi n'ubu tubyumva biriko biratera ingorane no muganga turukamo basiye kuri ivyo byose nibaza yuko uyo atazoba arimwo nyabarimwo naho urumva nta kundi ego me hamwe yomenyesha ko azitoza mwebwe mwofata ingingo tuzofata niyo kuguma twegeranya abarundi bose tukabimwangira. Nayo Vital Nshimirimana arongoye urunani Forsk ngo igitangaje gusumba nuko Persire Myidogo yanabishikiririje mu kibanza kitarico. Yatekanijwe mu yizwa shingiro yuko leta y'u Burundi ari leta tayihazaze kuvyerekera amadini yuko idashira imbere abemera uku canke ukundi. Hanyuma ubugira kabiri ariko turaraba mu migigwa nuko igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 abakirongoye bakigize nk'idini aho ubona igihe kitari gike niho mu mpera z'umwaka mama ngo umukuru w'igihugu yahuje ngo barongoye inzego kugira ngo basengere Burundi hanyuma muci bagahamagara n'abanyamahanga bakaza bakavuga umuziki bakagenda. Ni ukuri twovuga yuko igihugu cy'u Burundi bakigize n'idini mugase novuga ngo bakigize icibare c'Imana kuko iyo abari icibare c'Imana ntihaba hariko habubwicanyi bw'uburiko burakorerwa abarundi. Hanyuma rero kubona umushinga amateka nk'uwo Persire Myidogo agenda akavuga amajambo nkaja mu nama nshinga amateka ubwa mbere ho biratangaje kuko hajya mu nama nshinga amateka hategerezwa kuja abaserukira abarundi bemera ubutandukanye. Hariho abakirisu, hariho abayisilamu, hariho abene abadivantiste, hariho n'abadafise amadini azwi bemeramwo. Rero hajya n'ahantu havugirwa ivyerekeye politike y'igihugu s'ahantu havugirwa imyinyamamazo ngo jewe navuganye n'Imana ngo Imana yantumye ngo. Rero ivyo bwa mbere ho bitandukanye n'amategeko y'u Burundi bitandukanye n'ibwirizwa shingiro. Ubwa kabiri vyavugiwe mu kibanza atarico mu ngoro y'inama nshingamateka. Hama uburyo gatatu vyavuzwe vyerekeye umuntu kuva mu mwaka wa 2015 yubakiye ku ruhumyi yashize ku Burundi n'amakungu aho ataca adakora amwe abicishije abyivugiye ahandi abicishije ku mutambukanyi wiwe aho bose bama berekana yuko Petero Nkurunziza yatowe n'Imana ahubwo mbere arimo n'agasuzuguro kuko womengo n'igihe yatorwa ni umuntu Imana yazanye itereka ngaho. Rero tubibonamwo ukwiyamamaza uwo mukenyezi iyo akaba uzavuga yuko Petero Nkurunziza adakwiye kwitoza bari kumutwara bari wa wundi amaguru adakora hasi ariko murabona yuko yaravuze arishongora bamwe baratwenga abandi barakoma amashi bivuga yuko n'intumwa kandi ibyo bitine gusa n'izindi abantu bitige yuko zimirije kuza. Ku bwanyu hari uwo bifata nk'uko bishobora kuba ari nk'ibyo yoba yatumwe na Nkurunziza ku nyungu ziwe cyangwa ngo abarategura imitima y'abantu ku buryo abantu bashobora kwibaza ko Nkurunziza ashobora kugaruka agasubira kwitoza naho yabihakanye. Ega nta jambagira Nkurunziza kuva nukuri natwe turi mu mashyamba adahanira ibyiciro bya politike twabivuze mbere kuva kera tutemera tutumuntu n'umubeshi kandi uwo muntu ntwaro yiwe yubatse
bica byumvikana biranamwitiriye. Hanyuma kandi kuva mu mwaka wa 2015 kubera uwo mugozi yitayemo ikiringo kidakiriwe n'ibyigwa shingiro n'urugendo riri ibibazo bidasanzwe ku buryo nawe nyene arondera uko asohoka. Uno munsi rero ntazi ukuntu ashobora kuhasohoka politike iyo imwase munda akibaza ngene rya jambo novuga ntiradomboswa akavuga ati sinzokwitoza. Ubu uyu ariko arondera ngene yorimira akabisubiza inyuma kugira rero ashobore kurimira nuko kubicisha mu bintu by'insigabwenge ibintu Imana yavuze kuko abarundi twamye twubaha Imana nta uhariza Imana twumve yuko abanyagihugu bumve yuko ari shaka ry'Imana tawuriharira. Nico rero ni inkuru nziza ariko abikirisha muri abo bantu kuki yabatari isaha yana mwidogo ari nuko yafashwe yabagijwe akavuga neza kugishwa ibyaribyo. Frederico bamvuga inyumvira toye ibijanye akaba yanahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu avuga ko atagitangaje kirimwo kuko atari ubwa mbere umupfasoni Persile Myidogo avuga ko yavuga Burundi ora Uburundi kumva bwa mbere Burundi twagiye tubona ifato z'abantu na cane uravye abatutsi uyu munsi aho bari umututsi ari ku butegetsi abasa n'uri mwirebe yakingiwe n'umukuru wo hejuru mu kuvuga witwa umukuru w'igihugu aca yumva yuko ayikingiwe nk'Imana. Ikindi no kubwira cagiye umupfasoni Denise Abucumi yavuga ko hano ngo bija mu kirere ngo bimwe bigakoroka ejo bundi akatubwira yuko yeretswe abantu ugacura bica bikurikira yariko arategura ko hazoba abantu bazogenda bakurikiranwa kugira ngo babishe bavire mu nzira umugabo wiwe nta kindi babisigura. Ubu rero bya Priscilla bijyavuze ejo bundi muratumwanya mu madidani kavugisha abandi iyo n'Imana nyabaye. Iyo Mana yo bagize igikoresho cabo kugira ngo baze baravuga ibyo bipfuza n'Imana yahe. Avuga ati ejo bundi uyu mwaka 2020 nta perezida zoza atari umwami Dawidi yatowe yitwa yabisigura ati reka kwirwa muratumwanya ico nkuru nza yipfuza ni tugeranya rero ibyo nkuru nza bavuze yaba yavuze ati biri akavuga ngo nkuru nzi Imana yabariye nkuru nziza ngo uzarangite muri biri yagaye burya amaherezo urabona ingene intwaro muri Sudani yagiye nyene Bashir yatembagaye burya bavuga muri Sudani niko bizogenda mbere yitoze ndumva ingorane afise burya ingorane afise kuva ku butegetsi warakoze ibyaha nk'ibyo iyo mugira ati tuza gukurikira mubesha ryo kuronka umuntu w'umukuru ameze nk'uko nk'akamaro kibara kuko uguye mu kaga utore mu ryirabura sindabizi ko cyo nagira ndababwire nuko mu byukuri Uburundi bufise bwaguye mu kaga ukuronka umukuru uburongozi bumeze nk'ubwo dufise ubu sinde kwa kubera ko baba barashonje cyane kubera mu ishamba nta ubizi sinzi gituma ngani barabara agutse bo bavuze bati reka turireke twibadazize twicira mu ishamba bo ntibari na kwishamba bidashika. Mu gusozera umwe mu barundi banonosoye ibijanye n'Imana hamwe no kwemera no kuvuga ivyigwa vya theologie filozofi mu gifaransa atashimye kumenyekana kumvo z'umutekano wiwe aratugirira umwihwezo w'ivyashikirijwe na Persile Myidogo. Ubu nk'akararo nk'Imana ikubwiye yuko ufatambira ivyimviro by'abantu ukabafatira mu ijambo ry'Imana hanyuma ukabifatira ubwenge bwabo ukabufata mbiri ku buryo ucisha mu ijambo ry'Imana ucisha mu gusenga kugira ngo ushikire ku nyungu zawe mbere rimwe na rimwe abari mbi. Rero hariho ivyerekana ko atatumwe n'Imana umpaye akanya no bivuga ego me mu bitubwira bo bikuru reka mpere ku ijambo riri mu Giheburayo ryitwa dabar. Iryo jambo dabar ry'Igiheburayo rifise insobanuro zibiri.
ijambo ni ukuvuga rya mbere risobanura parole, rya kabiri ni evenema, donc parole et evenema. Insobanuro y'iryo jambo rero dabar ni ukuvuga ijambo baracamo. Iryo jambo rero mu gusobanura ubatse ridutumirira kugenzura neza ko ibivuzwe ibihe canke ibiba vyabaye canke ivyo igihugu kirimwo canke ihanga ry'Imana canke igihugu c'Imana ibihe kiba kirimwo hoba harimwo ico no kwita nduguruye twamugina amana y'Imana ndugaye twamugina ukuvuga evenement vécu par rero ubigenzuye ukara abarundi barimwo kuva muri mu 2015 mbere reka nje nyuma gatoyi kuko aravuga n'ivy'Imana yamubwiye 2014 by'ukuri kuva ico gihe gushika uyu munsi Imana mu marushwa abarundi barimo ico conyene kirahagije kwerekana yuko atatumwe n'Imana. Icya kabiri harimwo hari ibindi bintu vyerekana yuko umuntu atabari karavugishwa n'Imana canke ari karatumwa n'Imana. Icya kabiri ubwibone mu majambo ashikiriza harimwo ubwibone cyo bita orgueil de France. Hariho ijambo ririmwo muri rya audio yiwe narayumvirije avuga ngo kuko jewe Imana ndayisenga tous les jours ikantuma nkuko umengo nta wundi muntu ariho kuri nosi canke muri kino gihugu cy'umusazi. Nagira mbaze mbega burya nijari umusazi yemera ko asara, umusazi yamabona ko abandi basara. Ikindi novuga mfatiye ku ijambo avuga ngo 2014 Zaburi 115 ndeko avuga ko Imana yavuze yamutumye ngo abwira wundi ngo bace bugufi ngo bubahe Imana hanyuma ngo bagire imbabazi hanyuma ngo bakore ibibereye. Hagati y'ico gihe n'uno munsi arashobora kuvuga ko ivyo bintu yabibonye byarabaye. Rero nareke kubeshera Imana, ahubwo jewe nagomba nsabe abasenzi bamusengere nukuri abohogwe atabagwe akiri Imana mutabare kuko ivyo bintu n'ibintu bikwegera umuvumo. Myidogo avuga ko Imana yamubwiye ko atawundi azorongora Uburundi atari Petero Nkurunziza. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima n'abatumire baduhebeye akanya kabo. Kuri mikro mwari kumwe na Janvier Nini Nahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cari kiganiro Kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu. Arakoze Janvier Nini Nahazwe n'abatumire biwe mu kigabane Kajugujugu. Akaba ari no ngaha duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo gicenda Kigarama umwaka wa 2019. Nkengurukire mwebwe mwafasha kanya ko kudukwirikira cyo kimwe n'abagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo no makuru ashobore kuboneka gushikaho muyumva. Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.